Mwahisemo neza gukurikira Joshua TV inje kubagezaho amakuru ku buryo burambuye. Nge ubasuhuza ni Joshua TV. Hari abaturage bari baragiye muri Goma ku mpamvu z'akazi, nabo bahageze mu Rwanda bakiriwe na polisi y'u Rwanda. Ubu ngubu bari muri Kigali Play Stadium bameze neza. Muri aya makuru turababwira yuko uyu wa kabiri tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2025 hiriwe hacicikana amakuru ku mbuga nkoranyambaga, hagaragaye amashusho abaturage b'umujyi wa Goma bakiriye neza M23. Mu Rwanda hari abaturage bari baragiye muri Kongo ku mpamvu y'akazi bitewe n'imitwano ya M23 n'abasirikare ba Kongo babaye bahungiye cyangwa batashye mu Rwanda. Abasirikare ba FARDC 116 bahungiye mu Rwanda nyuma yo gutsindwa n'inyeshyamba za M23. Abasirikare ba FARDC babasanganye